mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kwa ikaze mwese nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya wa iganiro tubashikiriza uko indwi itashe. Iganiro c'uyu munsi mugishikizwa na Liliane Ndere yafatanije na Rugema Michel, mukaba mwagiteguriwe na Emmanuel Nkurunziza. Tubaha ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Imbere yo gutangura iganiro c'uyu munsi twagomba mudukundire tubanze dukosore agakosa gato kadusovye mu kiganiro duheruka kuri uyu wa gatandatu Myandagaro, hari kubijanye n'igitabo twakuyemo ibimenyetso vy'ingene kuva ku muzo w'umugambwe Sahonya Frodebu vyibonekeje kuje kubandanya umugambi wo guhonya abatutsi waje waramaze gushirwa mu ngiro na ubu umugambi w'abakozi b'u Burundi mu 1972 citwa La crise d'octobre de 1993 ou l'aboutissement tragique du refus de la démocratie au Burundi. Umwaka w'ico gitabo casohowemwo hari mu 1994 si 1995 nk'uko twabibamenyesheje. Tukaba tuboneyeho akanya ko gushimira cane umunywanyi wa radio Cirimoso yadukebuye aho twari twihenze. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tubanze utega amatwi ijambo ry'intangamarara ryerekeye wa mugwi Severe witwa ko ari uwo uri kurarondera ukuri no kunywanisha. Iryo jambo tukaba tuyaturishikirizwe na Dr Emmanuel Nkurunziza. Mu mpera y'ukwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka wa 2023 wa mugwi witwa ko ari uwo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi wararungitse intumwa zabo mu Bubirigi aho zitwa ko zagiye gutohoza no kwegeranya intahe n'ibimenyetso by'amabi Uburundi bwaciyemo. Nuko kwezi kw'indwi naho intumwa zo mugwi kandi zafashe urugendo ruzijana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hose bikavugwa ko bari bajanye na ca gikorwa nyene nk'icari cabajanye mu Bubirigi. Umuntu amaze kubona ubugene mu mibonano yabereye mu gihugu c'Ububirigi, abatutsi bakumiriwe ku rugero ruboneka, bakaba nka bose abakiriwe n'uwo murwi bara wo mu bwoko bumwe bw'abahutu, na cane cane abaza basasirira ca kinyoma iyo Severe imaze igihigeza kwigisha mu 1972 niho nyabwoko data wanje ry'abahutu, kandi bizwi neza ko ibyabaye ari uko umuhari ubu umugambi w'abakozi b'u Burundi wakoreyeho nyabwoko abatutsi. Vyabaye ngombwa gukurikiranira hafi uko izo ntumwa zabigendeje igihe zishitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe rero no mu minsi yakurikiye, maze umuntu bahave ashikiriza ijambo bijanye. Ubwa mbere rero mu bijanye n'urugendo uwo mugwi wa Severe wagize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twarabonye ko mu rwandiko basohoye bararika bavuga ko batumye abarundi baba mu bihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Brazil ngo bahuriye ku hoteli yitwa Hilton mu gisagara ca Washington DC ku nimero 1919 ry'ibarabara Connecticut Avenue. Mwito twitohoreje duhamagaye iyo hoteli tukibuganira n'abajejwe gukodesha ingoro y'amanama iri muri iyo nyubakwa, batubwiye ko iyo hoteli ikibanza c'amanama kinini ifise kitarenze ibibanza 600. Bitaye ko duharuriye ku biharuro bisanzwe bihari tugafata ko muri Canada mu 2015 abarundi bahaba bari ibihumbi 13, muri Leta Zunze Ubumwe bakaba ari nkabo nyene, naho umuntu yo kwirengagiza abashika amajana ngahe ba muri iyo Brazil nyene hamwe n'ibindi bihugu bisanzwe bikukira ivyo biro by'ubuserukizi bw'u Burundi. Ni kuvuga ko muri urwo rwandiko Severe yatumiye abantu barenga ibihumbi 25 ngo bahurira ahantu hatarenze ivyicaro 600. Si ivyo gusa, umuntu yihweje uko kuntu ubwo butumire bwarungikiwe abantu bangana uko kose batasobanuye imyaka bazokwita bazoganirako, bico bisigura ko hari gushobora kuza ababuronse bose bafise imyaka ibarekurira kurenguka badaherekejwe canke ngo basabure ubusha abavyeyi babo. Ugereranije uko abana baba bangana muri ivyo bihugu ko bari nka 3/5 by'abarundi baba muri Canada, Leta Zunze Ubumwe n'iyo Brazil, bisigura ko hafi ya 2/5 by'abajya batumiwe ari byo 2025 bari gushobora kwitaba. Bikaba rero bivuga yuko bari guca bisanga ari nk'ibihumbi 10 mu cumba kitarenza intebe 600. Itangazo gico cita Severe kandi rivuga ko hari n'imikebukano yamaze iminsi 4, ni kuvuga kuva 18 mu Kakaro gushika ku 21 y'uko kwezi nyene. Bikaba byabaye ariko atarutonde rugiye habona rw'ibisabwa n'ibiri bikurikizwe mu byari bigira biganirwe, biguma vyerekana ko naho womenga harabaye akajagari mu nteguro ku kujaganya ko ari gufise ikindi kunyegeje. Bikibonekeza rero ko atakuntu na kumwe utatumiwe mu ibanga yari kuza ziga ko hava hahabwa ijambo. Aha birakenewe ko twibutsa ko muri ca cegeranyo iyo Severe nyene yashikirije muri Kigarama 2021
iyo severe yarahemukiyemwe biteye isoni abatutsi bari bariye umuti w'iseseme bakaja gukorana nabo banyakinyuma babahama. Ico gihe severe ikaba yabahembye kubabeshera no kubahindurira ivyo bari bayishikirije. Akarorero kakaba ari umucikacumu w'umututsi Dr Novani Ntunze bahitanye ivyo yanditse mu gitabo ciwe yasohoye mu 2019 Burundi 1972 Massacre des Tutsis dans le Sud Souvenirs et Témoignages. Barabicurika maze baca bavuga ngo ni ntahe yiwe, ariko ubundi ivyo birahanwa n'amategeko nyene vyo ngira ngo azovyimenyera. Tugarutse kandi kuri uwo mubonano w'amahinyu wa Severe yagiranye n'abarundi i Washington. Mu byo twatohoje tuvyibarije abarongoye amashirahamwe atari make muyazi ko asanzwe ahurikiyemwo abarundi baba muri Canada na cane ku ruhande rw'ubuseruko bw'igihugu, ari naho hagwiriye abarundi baba muri iki gice c'isi bari mu mashirahamwe arenze imyaka 20. Twasanze atabutumire bigeze bashikirizwa haba niyo Severe haba na cane n'ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi i Washington. Ico ariko nticahurije ko abo bakozi ba Severe babonana bakayaga bakanasasagarana n'abo basomambike babo. Iyo baba bari bwisunga ubuntu na gatonya bari gupfuma n'imiburiburi bamenyesha imbere y'igihe amazina yabo bifuza kubona hakugumiza ababakurikirana mu gipfungu c'abazumvirizwa. Ubwa kabiri naho twihweje kugene mu makoraniro ya Severe yagirishije mu mpera z'indwi mu biganiro yahaye abanyamakuru, umukuru wa Severe yatandukiriye intambwe nshasha yo kuzibiza vyeruye abacikacumu b'abatutsi akoresheje iterabwoba. Ivyo bikaba vyabonekeye mu mvugo yashikirije yuko abafise ivyo banenga Severe ivyo ikora n'ingene bikora ngo nta bandi ngo n'abana b'abatutsi bahoze ari abategetsi canke b'abasoda ngo bafise ivyo bagirizwa mu myaka yaheze. Ibi birerekana neza kandi ko ico citwa Severe kitacinyegeje na gatonya mu kwerekana impunzi gifitiye abahutu ku ruhande rumwe mu kubatumira ku bwinshi ariko mwibanga kugira baze mu mahuriro yitwa ko ari kuvuga ukuri kuvyo babonye, ariko ubundi ari kugira ngo ubuhirire ibinyoma iyo Severe nyene imaze imyaka igeza kuronderera imizi. Birerekana kandi ko ku rundi ruhande uwo murwi batanga uyu mugambi ugayitse ariko uhambaye mu ntumbero yo kugerageza kuzibiza ijwi ry'umututsi. Ku bwa Pierre Claver Ndayicariye umututsi adumye urutoki ibinyoma vya Severe canke ushize ijwi ahabona mbere akariduza kugira ngo anegure ukuntu Severe irenganya abatutsi n'umwana w'uwagirizwa amabi yo muri kahise. Bikaba biboneka ko iyo mvugo nayo iteye isoni ifise iyo yazananye. Ntawura yari bwibagire umukuru w'umugango w'abicanyi wa CNDD Reverien Ndikuriyo aho yavuga ko abatutsi ngo ari umwungu wa Rwaruyuzi. Ibi ariko naho bibabaje birafasha gusigura ukugena Burundi bukigowa y'ikivumvu kubona bwajeje igikorwa cyo kurondera ukuri abantu badatandukanye uwagirizwa icaha be n'umwana w'uwagirizwa icaha. Ibi naho byo baye vyegekwa ku barundi bo mu bwoko bwose ni inenge mbi mbere ahubwo n'ubumuga bubi buranga bitwa ko barondera ukuri. Kubera ivyo vyose umuntu rero yibutse ivyo Severe yamikora kuvuga ishingwa na cane akaraba ivyigize iminsi ikora n'ingene yigenza mu bikorwa vyayo kubijanye no kurenganya no kuzibiza abatutsi, byari bikenewe ko umuntu abimenyesha ariko na cane akanabitera ivyatsi mbere akanasaba n'abandi bose baba barundi canke abanyamahanga ko bofata nkama kwayo makosa ya Severe agize ubwinshi uburemere n'ubutera soni bigatuma ivy'uwo murwi witumwa no kuvuga ukuri bicika nk'uruhagi rw'inkumi. Ntawo kwirirwa aributsa kandi ko ibyavugiwe muri ubwo bwigobeko bw'abahuje abasentede i Washington n'ahandi bakumiriye abatutsi canke bakazibiza abari bagiyeyo bitazoba biraba abadashigikiye CNDD nta wundi biraba. Birumvikana kandi ko igihe cose ibi bikorwa byo kurondera ukuri bizoba bikirangurwa n'umurwi nk'uwo uko bukeye uko bwije uguma wiyerekana ko atavyawo ko ingingo zose zipfundikwa ari mfagusa. Ni n'akaryo mbere ko kwibutsa ko mu gihugu cahuye n'akabi kabisha kihonyabwoko igikenewe ca mbere ni sentare rubamba mpuzamakungu ibyo kunywanisha abantu bigakurikira mu nyuma ari kubera intahe yamaze kunga abantu. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ikiganiro c'uyu munsi kijanye naho tuza kwibuka imyaka 19 irangiye Paripehutu itikije abatutsi b'abanyekongo, aho hakaba hari mw'ijoro ry'uwa 13 Myandagaro 2004. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Mw'ijoro ryo kuwa 13 shiro wa 14 Myandagaro mu mwaka wa 2004 iyo Paripehutu nyene yagiye mu ikambi y'impunzi y'abatutsi bo muri Kongo aribo twita abanyamurenge bari bahungiye mu Gatumba. Ihisha abantu 166 barwiriyemwo abana bapfasoni. Ico twoshoka duma ku rutoki nuko ryabaye ubwa mbere Paripehutu yari yubahutse kwica abatutsi atari n'abarundi ari birondera ibigirankana.
ibi bikaba biza ari ikindi kimenyetso ku batabizi canke ku bavyiyobagiza ko intego nyamukuru y'uwo murwi co kimwe n'iyindi basangiye ivyiyumviro bibi ari uguhonya umututsi aho aturuka hose. Nkako uyu mwaka wa 2004 Paripehutu yari ikoze iryo bara yaja yarafatanije n'abandi bicanyi bava mu bindi bihugu. Muti none kugira ngo usasike inganda ukungana uko kose ntumaramare hanyuma ahubwo ugaca uvyigamba mu maradiyo mpuzamakungu, uyo murwi wa Paripehutu wawo bitumye niki? Umurwi wa Paripehutu wakoze iryo bara mu gihe abarundi bari baremerewe n'amakungu bariko baracanako barushanywa no gushishitira abandi bacacebe ba CNDD bari bangungwe na Pierre Nkurunziza. Uyu nawe mukibuka ko hishimikijwe ko ari we yishe abatutsi benshi be n'abahutu batari bamushigikiye muri ico caha kidaharirwa canke ngo cibagirwe co guhonya ubwoko, yahavuye agenwa ngo abe umushikiranganje udasanzwe ariwe ministre d'Etat. Akaba yarajejwe kugenzura ibikorwa vya leta, mbere iryo tegeko rikaba ryaranatomora ko mu nzego nshingwantwaro ariwe yazi ubwa gatatu, ni ukuvuga havuye perezida na vice perezida. Iyumviririze namwe Pasteur Habimana. Nous avons fait une sortie, nous avons attaqué dans le cas de Banyamulenge. À l'instant où je vous parle, on dénombre plus de 150 cadavres, sans compter les personnes qui ont été calcinées. Est-ce que vous ne voyez pas que vous risquez d'être accusé de crimes contre l'humanité? Akadezi dans la région de la Rivare, à Moussambo, à Isare, et fait partie de la région de la Rivare. Combien des innocents? CNDD, FDD a déjà tué combien des innocents? Quelle est la juridiction internationale qui a condamné toute la communauté internationale? Et là, elle ferme les yeux pour les tueurs. Mu rurimi rw'igifaransa yavuze ati twarateye dutera mu ikambi y'abanyamurenge. Umunyamakuru amubajije ati mbe ko muri uyu mwaka two turavugana honyine hamaze guharurwa abantu 150 bishwe, aho ntitwashizemwe abaturiwe, ntubona ko muhakwa kuzokwagirizwa ivyaha bikorerwa kiremwa muntu? Uruyundi ati mu Kabezi muri Bujumbura Rirare, ku Musaga, mu Isare n'ahandi hose muri Bujumbura Rirare abantu atacu bazira CNDD yishe ni bangahe? Hari sentare mpuzamakungu yigeze ibihana? Naho amakungu ari ngaho mbona arenza rumwe kubicanyi. Nakamaramaza aho umuntu atarwaye mu mutwe aniganira no kumenyekana ko ari we yasasitse inganda zirimo inzoya n'abatamakazi. Ikindi mwomenya ni uko umuvugizi w'abicanyi ba Paripehutu yavuze ati nta wundi twafatanije. Hakaba harimo kwiyemera, ariko harimo kandi no kumenyekana yuko ico gihe ciwa 2004 uwo mugwi wa Paripehutu waje ugizwe n'abicanyi bava mu bindi bihugu bibiri arivyo u Rwanda hamwe na Kongo iharanira intwaro rusangi. Ni naco gituma no mu bategetsi ba Kongo iharanira intwaro rusangi b'ico gihe, muri bamwe bakeyi bubahutse bakiyamiriza ihonyabwoko bateye ivyatsi abo bicanyi, ariko na cane cane bakanavuga ko kubera ubwo bwicanyi ari ihonyabwoko ari ngombwa ko amategeko mpuzamakungu yokurikizwa. Tega amatwi Azarias Ruberwa, ico gihe yari umwe mu vyegera bine vy'umukuru w'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi, yavuze iryo bara ryaraye riguye, akaba yabivugiye mu Gatumba nyene imbere y'ibiziga vy'abo batutsi bari baraye bagandaguwe na Paripehutu bazira gusa ubwoko bwabo bw'abatutsi. Ico tuvuga ni ukora ishano ryabaye. Ishano ni uko abantu bicwa batazize amakosa yabo, ariko bazize ico barico, ururimi bavuga cyangwa isura yabo. Ishano kandi ni uko abantu bishwe iyo jenoside yabereye mu Burundi, abishwe n'abakongomani, ariko ababishe barimo abakongomani n'abanyarwanda n'abarundi. Rero umuntu akaba yibaza niba hari amoko amwe agomba kubaho n'andi atagomba kubaho. Rero bikaba ari ngombwa kumenya inzego zapanze ibyo bintu ni bande, abakuru babo bantu. Igikuru si uguhana gusa abakoze ibi, abarashe cyangwa abatwitse abantu. Igikuru ni uguhana osi ababitekereje umutwe, ababipanze, abapolitisi babiri inyuma. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Igihe Paripehutu yakora iryo shano,
yarushirijeho inguvu zo guhonya abatutsi muco yoyo yita guhabuza abahutu, aho ni ku mugaragaro kubikora mu bikorwa yari bisangiye na CNDD. Kuba rero yari yaronse inguvu zidasanzwe bikaba vyari vyatumwe nuko kurya vyabaye muri Rusama mu 1995 aho ubuserukira XFR zakoze ishano mu Rwanda General Augustin Bizimungu yasinyiranira n'umukuru wa CNDD abaye Leonard Nyangoma ko bagiye guhora bafatanya ico gikorwa kibi. Hari n'abandi ba XFR bahavuye basinyiranira na Paripehutu gufashanya muri ico gikorwa kigayitse cyo guhonya abatutsi. Ivyo tukabisanga mu cegeranyo c'umugwi w'itohoza rya ONU gifise nimero S 1998 amajana 777 casohotse kuva kwa 19 Myandagaro 1998. Ku rupapuro rwacu rwa 2025 rurerekana ikete Patiri Atanaze Robert Nyandwi yandikiye Lieutenant Colonel Nkundiye yari asigaye umukuru wa ALIR Armée de Libération du Rwanda, nukuvuga abahoze ari ya XFR, amubwira ko yasanze Paripehutu ari wo mugwi wo kwizera, nukuvuga ko ukora neza igikorwa cyo guhonya abatutsi. Yamubwira rero ko bokorana biri bube kuko ico cegeranyo nyene kiravuga ko mu ntego zimwe za Paripehutu ngo abanyarwanda bari basigaye bangana n'abarundi, nukuvuga 50% umugumwe. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Imbere cyane rero yo gukora ibara muri yo kambi y'abanyamurenge agatumba kwigenekerezo rya mbere 1998 Paripehutu iratikiza abanyagihugu bo mu Rukarama. Ivyo vyabaye inyuma yaho yari ivuye gutera ikambi rya gisirikare rya Gakumba hari mu ijoro ryo kwa 31 Kigarama 1997. Mu Kirundi bavuga ngo nuwo wanka uwo muvuga ukwari. Aho ryari ribaye irya mbere Paripehutu igiye gukora igikorwa kijanye n'amategeko y'intambara. Muga kubera yakariye ikabaganwa yaciye ihita iratikiza abanyagihugu bo mu Rukarama. Abihweza ibintu n'ibindi bakabona ko kwabaye kubikuriza ko kubera yo yari ihejeje kubonera Gakumba. Iba yari kitishavu ku banyagihugu, iba yari yabiteguye ntaco bihindura ku buremere bw'ico ca Paripehutu yahakoreye. Ivy'iki gitero tukazobigarukako igihe tuzotandukira ivy'ukungene Pierre Buyoya yifashe mu ntambara yo kurwanya imigwi ikora ihonyabwoko ry'abatutsi kwaguma gutera amakenga ko bukeye uko bwije. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Mu mwaka w'2000 uwo mugwi w'abicanyi wari warashe indege ya kompanyi y'ababirigi Sabena yahavuye ihinduka SN Brussels, urakomeretsa abantu 5 barimwo n'umubirigikazi. Mu mpera z'uwo mwaka nyene umugwi wa Paripehutu ukaba wararushijeho ugatera umuduga w'ibisi wakorera mu Rwanda n'u Burundi wa kompanyi Titanic, ugakuramwo abatutsi ukanabicana n'abanyamahanga bari bajanye nabo bava mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Canada, u Rwanda na Kongo iharanira intwaro rusange. Ibi tukabisanga mu ikete n'amaraporo abarongoye uyo mugwi wa Paripehutu bandikiraniye mu gice ca mbere c'umwaka w'2001. Ayo nayo yabonetse mu nyuma yaho abo bacacebe bomorewe aho bari bafise icicaro gikuru poste de commandement nkuko bivugwa mu vya gisirikare. Muri raporo uwitwa Albert Sibomana yashikirije umukuru w'ibiro bikuru vya Paripehutu abaye Agatorwasa, yaramumenyesha aho bateye, ahariho abo bishe, ivyo basahuye, eka mbere n'ababo bazize amabi bariko barakora. Aha koca kaba mbere akandi karyo ko gukebura za ntarabona uja wumva zihanukiriye ngo amizero yacu ni Rwasa, abandi ngo aba FNL bahoze ku rugamba nkuko umengo ntibazi ko iyo migwi y'abicanyi itari ku rugamba rw'iteka nk'urwo kwivuna uwukurengeye canke uwuguteye, ari urwo guhiga abo badasangiye ubwoko ngo babahonye. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ubwicanyi bu igihugu cari kirongowe na Frodebu ifatanije na Porona mugabe ishami ryiyonkoye kuri nyina kuva ku wandwi Gitugutu mu 1997
ni ukuvuga igihe uwo mugambwe uhakanye umugambi wo guhebera ubutegetsi abicanyi bakozeho nyabwoko ba CNDD, uwiswe Buyoya yari yaraye atanguje kugira ashimangire ubutegetsi bwiwe butari buciye mu mategeko. Aha ariko birakenewe ko dutomora ko ubufasha bwari bugize igihe butangwa n'abo baporona bwari bufise aho butaniye hatoyi n'ubwari bumenyerewe hakiri intwaro ya Buyoya, kuko uwari cegera c'umukuru w'igihugu Mushingantahe Alphonse Marie Kadege kugira akugwe mu mabanga yiwe ikiringo kitararangira, ari kubera yarashigikiwe ko intwaro y'igihugu batoshoka izezwe 100% n'abicanyi bakozeho nyabwoko, ko nubwo ibindi vyaja vyumvikanye ko hotegekanye ikiringo c'ifata kibanza aho ikibanza c'umukuru w'igihugu baja barakurakuranwa ubutegetsi kugeza agakoko ko kumara abatutsi kave muri abo bategetsi bashasha babaye abasenide. Ico gihe bamwe bagize ngo awa kumwe kw'abafaransa ngo c'est le cheval qui était anglais kitoti nkako vyabaye mu nyuma aba Alphonse Marie Kadege aba Pierre Buyoya aho CNDD-FDD mariye gushikira ku butegetsi bitabereye na cane cane aho igajuriye vyerekanye ko kwabaye kwihenda. Iherabe namwe duhereye kuri Badeo Niyonzima na Colonel Damien Ndayisigaranye bataziragira yorosi basinzikarijwe ubuzima hamwe na Alphonse Marie Kadege igihe bapfunzwe kubw'irementanya rigeretse akarenganyo, tugafata babasore batorwa muri Iskam n'ayandi makambi muri Kigarama 2015 bakaja kwicwa, tukarenza ko bandi bose yishe Colonel Jabikomagu, Colonel Lucien Rufyiri, eka barya batutsi bose ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bwagandaguye, turabona ko batari abo muri uwo mugwi wa Iprona. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Mutino n'icigwa twokura muri ibi byose ni iki? Icambira umuntu yofata ari naco gikuru nuko kwibuka no kwishuza abo bantu bazira ubwoko bw'abatutsi atawundi vyega atari twebwe. Batwebwe tuvuga nabacitse ku icumu hamwe rero n'abandi bose babazwa n'ingene habanje guhera imyaka myinshi icaha cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi kirenzwa ku ruhu rw'amazi, ubu naho tukaba tugezaho bahindura izina n'akaranga kabahirwa. Icakabiri kinajanye nico ca mbere nuko ineza canke inyungu z'abakava amahanga atari bimwe n'ivy'abacitse ku icumu canke abarwanyeho nyabwoko. Abacu baganduwe n'abicanyi biyemeje gukora nyabwoko ry'abatutsi, tutabibutse canke ngo tubishuze inzego mpuzamakungu zibijejwe, tuzoba tubahevye, abo bicanyi bazoca babaherana nta kabuza. Bisigura rero ko kizira ko twokangwa na bwa burozi bwasigwa n'ababudukwegeye ngo uvuze ko Paripehutu canke CNDD yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi azoca yitwa intagondwa canke extremiste mu Gifaransa. Ukanzwe namwe n'ivyo uri korohereza abicanyi. Ubwa gatatu nuko igisiga kibi gitiryo biribi. Nigutyo amasezerano ya Arusha yasubiriye kudukwegera umugwi wundi w'abicanyi, igishasha igihe ca Paripehutu akaba ari uko hari hagezaho basinyiranira ari imirwi ibiri y'abicanyi. Uwa mbere ukaba wari umugwi wari wasinyiwe n'abafise ibyo bari biyagiriza bashigikiwe n'abandi ariko b'abanyepolitike bakeneye ico rirenza aribo basinyiye Arusha. Bamwe muri bakaba bari bibikiye agasimba ryango bocamwe hamwe intwaro y'abicanyi bahabisendwa, kuko mu rutonde guturiganga muhogo bamenyesheje ico gihe basinya bari bashizemwo kudaharigwa no kutibagiranwa kw'icaha c'ihonyabwoko. Ivyo ariko vyasigaye aho nyene kuko no muri bo nta numwe akibicisha no mu kanwa. Ubwa kane ari nabwo bwa nyuma nuko amakungu canke kimwe bita ngo ni communauté internationale atamba izo tuvugije. Ibara ryo mu gatumba rikirwa amashirahamwe ya Union Africaine co kimwe na ONU barateye ivyatsi abo bicanyi ba Paripehutu, haranasohoka mbere n'itangazo ritomora neza ko Paripehutu ari umugwi w'iterabwoba. Ivyo bikaba vyabaye kubera hari hakiri abanyapolitike n'amashirahamwe yoboka kuvuga ibintu ko biri, icasha gahomera buno kitwa gutyo, ihonyabwoko rikitwa gutyo nyene n'ibindi. Ariko kubera bwakeye kabiri bamwe bakeneye ico rirenza muri politike basukamwe mabisi imvugo yabo ikumira ivyaha by'agahomera bunwa, hanyuma bagasubira kwiruka inyuma yabo bicanyi nyene ngo nibaze babindize mu nzego. Byaruhiye kuba yuko mu mwaka wa 2006 Paripehutu nayo nyene yahavuye iruhira gusinyiranira amasezerano na leta irongowe na bagenzi bayo baba SNDD, bahagarikiwe na ya makungu nyene atanyaka irenga ibiri yari bwahere asohoye inzandiko zituwo mu gukuri no kuvuga umugwi w'iterabwoba ukora n'ihonyabwoko. Mu yandi majambo akagoye twovunira umunyapolitike yasasiye indave bicanyi naka. Iyo ufashe umugwi w'abicanyi mu gatondo ukabita abavuna muheto bakoze ibyaha bitababarirwa canke ngo byibagiranwe,
hanyuma ku muhingamo naho uti n'abanyapolitike twifuza ko dusangira ubutegetsi birumvikana ko umunyamahanga ahagarika ivyo biganiro hagati yamwe nawe Murundi azotora ijanye mu muhaye bisigura kandi ko yaba wo kwikubisa gashi uti kibiso gutemba kibi no guherayo burya karanciyemo nemeye amahano mpeberana ibidaheberanwa ntankeka ko wa munyamahanga bayone canke irindi shira hamwe mu byo yashingiye ko mu guharira ivomo abakozeho nyabwoko azoheza akakumviriza maze babicanye nkuko kwa Pasteur Habimana canke agatorwasa haheze imyaka umenga ivyabo byari bagiranywe bagahava bagakurikiranwa bagakwitwa intaye mu gahanga nkuko amategeko mpuzamakungu abigena. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turabakengurukiye mwese mwakurikiye ikiganiro cacu naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko murakoze cyane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.